bigoye gutahura iyo mvuze ko wantwaye umutima, bigoye gutahuza amaso yuko atazongera kurira, byatangiye tutabyumva tugwa kenshi tukavyuka, none ubu nitwe bigera ko gukunda. Yeah. B-face. B-face on the floor, LinoG. LinoG. LinoG, Fabulov. LinoG. LinoG, Estanish. Oya tambuka uzonyegera nk'ibiri bangamuko, ugiye utwamenyana kera uba waramariye akanoti, nta mwanya wo kuguteta jewe mvugisha ingodo, reka nana twa dusore turara dusaba amavideo. Ako nico nshaka kumenya hagati yawe na LinoG apara y'umuziki haba hari ubundi bucuti? Fisimana Fisumozigamye Adizosa nkikice Nurukundo. Yo, hola my people, umeze neza? Je nimbye sana, ni Calvin ndagotse muri Solution Corner. Ni kwa kundi nyene bya bindi, ni kwa kundi mumenyereye ndabazana abantu bagiye batandukanye cyane, ndabazanira abaririmbyi, ndabazanira abakomedie, aba artiste muri rusange. Ufa gukora akantu kawe mva bwenge, batwakuzanye ngaha. So, uyu munsi rero novuga yuko nagiriba kujya kuzana umwigeme ameze neza cyane. Ariko entreta ndabibutse yuko turi kumwe n'ikinyobwa kiryoshe cyane bacita best tangawizi. Benshi bagize kuri biguvu novuga yuko ni kinyobwa ushaka kukinywa ukumva umerewe neza, ushaka kukinywa ukumva mu mutwe wagurutse neza kabisa, wari urushe wari umerewe nabi ako imitsi ikagenda igoroka bien sana. Je nko nababwiye banyita Calvin, nagiye kwibakorera kwakira uyu mwigeme yambaye umvukuri. Yavuze umvukuri abakurikana umuziki barabizi. Ni navuga yuko sinzi ko ari gang, sinzi ko ari management, ariko byose aza kwitubwira. Ariko wumvise umvukuri wumva uwo bita LinoG. Abandi nabakumva uyundi yabitanguye byagiye mu impari gatoya mugabo mu nyuma byaza guhinduka. Sinzi ko byatoye inyishu, sinzi ga bimeze ubunyaza kwitubwira. Aho bita KJ. Niyo twatanga twumva za kanuka umvukuri, ariko amatwa dusumira ngo KJ na LinoG bari hamwe, bari muri gang imwe, maze bubaka ikintu cyitwa umvukuri. Mugo tuvugana uvuze umvukuri wumva LinoG. Ariko rero si LinoG turi kumwe ngaha, ndi kumwe n'umwigeme mwiza cyane. Muramubona araberewe cyane ku gapira ka noir ka umvukuri, asutse neza, antuka biramusa. Asa no mustar. Wumvise umustar, aparamwe bigirisha, aparamwe bifata nk'abapandekoti, antuka. Uyu yashaka kubona ko ari umustar ameze neza cyane. Bamwita ndamuvuge canke yivuge. Bamwita Merveille, ariko ku mazina y'ubuhanzi cyangwa ku mazina y'ubusani yitwa Mesta de la Mesta. Karibu cyane Mesta. Urakoze. Umeze neza? Fresh tu nawe gute? Je ni fresh. Ramutsa ko dukurikirana hari. Ndabaramukije cyane, mumeze neza. Haman ni Mesta, ndi hano naje kuganira namwe hamwe n'uyu musore wawe n'abafans bawe. N'abafans bandi. Yeah. Bavuze Mesta, umuntu yumviki. Mesta ninde? Mesta koriki? Mesta n'umuhanzikazi, n'umuririmbyikazi. Yeah. Tibaza ko ari umuntu yavuga yuko ukora amakava, ajya bakora amakava bita gute? A cover artist. Yeah, ndibaza. Ariko navyo nzi neza. Ariko nibaza yuko ibintu bimeze neza cyane. Uvuze Mesta ukashuvuga cover canke kuririmba indimo ziwawe. Wisanga hehe cyane cyane? Mu makava. Kubera shobora kuba nkora izo cover kubera yuko ntarigera numva yuko mbona yuko ataragera ko nkora izi wanje. Yeah. Wamenye igere yuko ufise impano yo gukora cover? Ahubwo namenye ryari ko ndi kuririmba. Kubera yuko cover ubundi cover no kuririmba biratandukanye. Cover washaka ufise impano yo gukora amakava indimo z'abandi, kwishira mu mutwe imamariza fresh, akaba uzi yuko uza kuririmba ya ndirimbo. Peut-être ntukuremo akantu na kamwe. Ibyo bishobora abantu bakiya cyane. Hawundi ufise impano yo kwiyandikira. Ariko wowe nka Mesta sindakubajije kwandika gukora umuziki wawe. Nijya bamenye ko ufise impano yo gukora cover, gusoma indimo y'umuntu ukayimara burundu. Nabitanguye kuva kera kubera yuko
mfise ukuntu ushobora kumviriza indirimbo rimwe kabiri nkaba ndayifasha Niyo rero mpamvu urumva ufise. yego Kabisa. rero urumva muri uyo mwanya mba mfise ya ntuze yo kuvuga ngo ndagiye gukora cover nkayikora yose nkayimara Yeah. Ibi vy'amakava witanguye ryari niyo ndirimbo watanguriye ko nimba atari banga? cover umunsi wa mbere nkora cover nkayisohora yari umunsi nkora tona iriko kuri YouTube yanje Yeah. niwo munsi natanguye gukora nkabisohora genre nkabishira hanze ndibaza ko ariyo nayo yabaye iya mbere Iyo ndirimbo yari yande nimba atari banga? iyo ndirimbo ni y'umunyarwanda ntabwo ayigwa arazwi ariko ntabwo ari cane urinjiye mu bintu vyawe bijanye no gukora amakava y'indirimbo zigiye zitandukanye. Utanguye ku ndirimbo ya mbere urayisohoye abantu barayumvise, feedback yabaye gute y'abagenzi bawe bajya mu bana bajya nyiri entourage yiwawe? atari ukumbwira gusa ko nshoboye ko nkwiye kubandanya nkakora ziwanje na nyene indirimbo wabose feedback iva kwa nyine indirimbo kuva mu Rwanda yakubwiye gute nimba atari akabanga? nari narayipostinze kuri TikTok hama uretse ko yari maze n'iminsi iri kuri YouTube hama ndayiposta TikTok aca nanyandikira arambwira ati indirimbo nayiravye nanagiye kuri YouTube nayiravye hama aca mbwira ati urashoboye fo yuko ukora indirimbo zawe yaranambajije ati niki kintu kibura kugira usohore yiwawe ayo majambo yumvise ku murivyo akomeye nk'ugi wiyumvise gute? Man uriyumva neza nta cimviro caje mu mutwe uvuga ati kaje ndamusabe collabo cyangwa ndamufasha ubufasha ndamusaba ubufasha butandukanye? muri uwo mwanya yego naravyiyumviriye kandi uretse ko ntabimubariye nawe ubwiwe yarambwiye ati ikintu cyose uzokumva yuko ushaka uzombarire. Inyuma yo kubwira ayo majambo wasohoye indirimbo niba ntihenze inyuma y'iryo warasohoye kuja kumurondera gufashe cyangwa avuga ati je nari nabaye mu star nta kumfasha? No, ibikorwa byose nkora arabibona. Usohoye indirimbo igira kabiri ikurikira ijya cover yarayibonye. Feedback yabaye iyahe nyene? Niko kundi nyene kuguma gusa mbwa ati kubera ko udakora yiwawe. Mu ndirimbo maze gukora ni ya ndirimbo navuga yuko wasohoye urakorera cover nyene kuyiririmba arakubwira ati big up vraiment arayishima cyane. Man ndirimbo zose maze gukorera amakava zose banyeneza baradishima. Feedback ziba zimeze neza cyane. Yego. Nta rumwe vraiment arangara Kongo no. Ane ku ruhande rwo baririmbye ku ruhande rwawe nyine ubwawe mu makava ufise n'iyindi ndirimbo kuryohera? Tona. Cyakunda kuducishirizaho. Sinzi impamvu ariyo nkunda cyane mugabo uretse ko n'izindi ndazikunda ariko tona ndayikunda gose. Umuya mutoya gusa ashaka kuducishirizaho. Mbona ubishakisha kandi urabizi neza ni kuki untinyubona ndigwagihuta niyo wamisegonda jibyanduhura mwakubwira uko niyumva kupretendinga byabara amakosa uruti feiza vrema usanze ubizi deja nimesema mapema pepe. Give me your time pepe nkingurira umutima nkwereke. I hope you understand c'est comme ça que tu m'as fait bébé. Nonyameri wanje uzatona be kuko ngukunda uzatona be. Nonyameri wanje uzatona be kuko ngukunda uzatona be wanje. Wow. Yamaze gushika akakubwira kuririmba neza? Yego nuko nawe uhejeje kubivuga. Aba jewe negereza kaje ko navyumvise akiri kare kuririmba neza ariko abandi bantu yego mutazinanye yumvise indirimbo yawe akakubwira ati wow uririmba neza yego yumvise amajambo nkayo uvyakira gute nka Mr? Ndavyakira neza. Biramaze gushika ugakora cover cyangwa so indirimbo yiwawe hakaza umuntu akakubwira ati wege dream gasigi wawe iyo dream ndariza ahantu uririmba nka naga? Apana umye wewe uvuga ngo ahubwo uvuga ko bamaze kumpa baririmbyi kazi bo hano batatu.
nimba atari bande umuririmbyi wa mbere muririmba kumwe yarinda turirimba kumwe baje ntavyo numva ahubwo n'abantu bavyumva bakabimbwira ariko bakubwira kuririmba nkande nka Kerina muri babandi batatu basigaye babiri Kerina Isle Monia muri abo bose barimo kubera inspiration cyane ibyo bintu usanga abakobwa nka bose baririmba kumwe ni gusanga turirimba kumwe ndibatse ubwo ntavyo numva shengira ikibazo nyine mu kwinjira mu muziki kwinjira muri carrière musicale yiwawe no muririmbyi yakubera inspiration nga mu Burundi mu kwinjira mu muziki wanjye oya nta numwe nta muri yumviriza ukiri mutoya cyangwa utaja mu muziki ukafata ije shaka kumera nka naga byo bindi vy'ubwana nawe kunda kumviriza Miss Erica yego azi ko Miss Erica naririmba nka bose uvuze je sinzi ico bivaka ariko abakobwa benshi abigeme usanga umenga bafise ijumenga rimwe baririmba kumwe akwiye bakubwiye yuko uririmba nka naga nkaho vyakira gute peut-être benshi bavuga ngo ungaye ahandi akavuga ati je umubwiye ko ta creativité fise nkaho vyakira gute jewe urumva ukuntu ndavyakira ahubwo sindanabitawe kubera yuko mvuga sino ndiko ndaririmba ko atavyo numva wowe uvyumva gute rero sinigera ndanavyumva nyene ndakumviriza kurabivuga hama nkakumviriza nkarenga sindavyemera kubera yuko sinigera ndavyumva ariko umuntu mara numva ko ego niyo ndiko ndasubiramwo indirimbo Kerina na Isle ndiko ndasubiramwo indirimbo zabo ndumva ko harimwe akantu nawe uriyumva bwawe ego ndumva ko harimwe akantu mugabo sindavyemera ariko twaririmba kuva umenga kuririmba nk'uyu wundi dushaka kwiyumvira ati abantu bakora vyumva bazuba ko ndiko ndamutera copy ndiko ndamwigana bikaboneka nabi nivyo nanje rero biramaze gushuka umenga wohindura icugiye abakorera amajambo bakubwiye ubwo ntibikunda ko usanga nagiye kwa kundi nyene ariko kenshi iyo babwiye umuntu ngo uririmba nka naka biramubaza bigatuma ahindura ego biratuma uhindura mugabo sinumva ngo ngomba mpindure kubi uwo munsi tuvugana nk'umufana wawe canke umukunzi w'umuziki muri rusange hari ijambo yo kubwira rigatuma uheba umuziki burundu cyaze nibaza biramaze gushika ugakora umuziki ugasohora indirimbo cyangwa ugakora ibindi bijanye n'umuziki hakaza umuntu aguca intege kumva waheba umuziki burundu ego biramaze gushika nimba vyarashitse niyo yabaye motivation kuri Mr kugira abandanye umuziki nyene uvuze umuziki nyene abantu bumve gute bumve ngo ushoboye kuza gutuma jewe mpeba umuziki muga ntibikunda ahubwo umuziki nyene ucusa ukampamagara arakwishuza ati we uri kujahe karuka ibintu byose habamo ama challenge aba intambamyi wowe nka Mr kuva utangura gukora amakava nize ntambamyi mumaze guhura nazo uretse ko ubwa mbere ninjira mu muziki ushobora kuba narahuye n'utuntu twinshi bihebe nyine ibi bintu ntibigusa iki si iby'iwawe sawa umugabo nta bindi kwera benshi bakunda kuvuga ikintu kijanye n'uburyo bakaba bati jewe uburyo bwatumye no mu muziki mugabo ndabandanya kwijanye na support kuri wewe uburyo gufashwa n'amamedia agiye atandukanye wivuga kwiki manije nukuri uretse ko nikorera atabandi bantu ama support ndaronka kandi neza nta bintu birinze no kungora iki shoboye no gukora ikintu ugasanga ari undi muntu avuze ati ndumva no gufasha kano usanga arakafashije ndagakotse kagiye muri bya bindi ubu tuvugana ufise amakava gakurangaye kuri YouTube ubu hari kwa abiri iryaho waririmbye niya Mbona na LinoG nashaka gushikako waza kwituririmbira sizi peut-être duhejeje canke hagati na hagati ariko shaka ari kibazo shaka kubaza kugira ukore cover y'indirimbo naya makriteri uraba niya ndirimbo uvuga ati indirimbo je numva imana uyikora iyi sino yikora ufatira kuki muri rusange mu bisanzwe je nta kintu nakimwe mfatira ahubwo tu ndashoboye nko kuba ndi nk'ahantu muri studio nkumva iyi ndirimbo indimwo urumva ahantu hose mba ndiko ndayumviriza genre yarandyoheye ko usanga ndayikotse nkijya ya Mbona niko vyagenda biramaze gushika ugakora cover ukayisohora nyine akayumva akaca kuvuga ati umviriza muri gatatu wayikuye kuri YouTube yifuta nta musi numwe biramaze gushika ugakora cover nyene indirimbo
agashaka kubwira ati je numva hano noce ndakurira indirimbo igira kabiri yiwawe donc yayishimye cyane ego ego yo bari ndo muri rimwe oya nibande nzamuvuga hanyuma so iyi ni solution ikora neza yuko muko mudukurikirana bimeze neza cyane yitwa Mester ngo nababwiye ni merveille ariko umuziki umwita Mester natwaye muri mu bijanye na cover ariko mu bijanye no kuririmba ni muririmbyi mwiza afite indirimbo yiwe yisohoreye tuvuye muri cover tukagenda muri carrière yiwabo yita carrière solo ako vyose nico kimwe gute kuja mu muziki byagenze gute dushaka inkuru ninde ko inspiration byagenze gute wisange wumva ko umuririmbyi numva ko nabo umuririmbyi bon navuga ko vyatanguye kera gusa gose ndi umwana kwa kundi nakubwiye ati kwa kundi usanga hari nk'indirimbo genre ukunda ukacuga umisubiramo bw'umuririmbo je mu bisanzwe sinari ndabizi ko mfise niyo mpano yo kuririmba ni kwa kundi gusa nisangamo nkumva ngo mandirimbo rero mukuru nayo ndafise mukuru wanje niwe yakunda kumbwira ati fata iyi ndirimbo yiririmbe rero ico gihe sinari ndizo ariko arambwira mugabo ubu niho yambwiye ati impamvu nashaka ko uririmba nuko nari narakumvisemo ko ufise impano yo kuririmba gusa sinari nzi rero ko ndayifise hari kera gose ndibaza ko nari mfise nka 12 ico gihe hama nza kwinjira rero mu muziki neza mfise 16 ans bisiga ufise imyaka ingahe mu muziki sinakwaje imyaka yo wako nazi ko abakobwa ne yayishe ufise imyaka ingahe mu muziki utwimenya none okay we haraguze kuva mfise yo 16 ans chanda yibwira nanje sawa hagati yo gukora amakava no gukora umuziki niki wacatanguye kuza imbere y'ikindi wahereye kubiki nahereye kuri cover nta makava yagufashije gute uretse muri carrière y'umuziki wawe uretse ko nigeze kuja muri competition nkasohora indirimbo yiwanje muga handi ni cover nkora nakunda gukora ariko hagati ya cover n'imiziki wawe niyo uva ko hari ingufu nyinshi bana vuga muri cover kubera urumva ko arizo ndiko ndakora navuga ko ari cover umusaje murabwira ati hitamo kimwe uheba kimwe muri ivyo bibiri uheba cover cyangwa uheba kuririmba indirimbo ziwawe ubu nyine uheba iki uheba cover none ushaka kuguma mbona muri cover ako kumviriza umenga amakava niyo ukunda gusumba ibindi no si kuvuga ngo nizo nkunda ahubwo nuko muri uyu mwanya arivyo ndiko ndakora novuga yuko muri cover biragoye cyane kuri amakava ntitunabimenyereye cyane ni bake antuka n'abitangura bacaja mu muziki wabo kuri Mester muri cover twamaze kumva ko mu muziki uriyo muri cover uriyo ubifatanya gute kumenya ni ibintu bikorwa bibiri bigoye kandi cyane ufatanya gute gukora cover no gukora umuziki wawe ndibaza nawe uko umaze kubibona urabona ko ntariko ndabifatanya kubera yuko umuziki wanje nta wundi ko ndakora urumva ko ntobifatanya shobora kuba ndiko nkora izi cover ubu nyene ejo ukaca usanga ndatanguye ya muziki yiwanje ariko wowe nka Mester wibona he mu myaka 5 iri imbere nibona he mu myaka 5 iri imbere mu myaka 5 iri imbere ndibona yuko indoto zanje zizoba zarabaye impamo ziboneka uvuze indoto zizoba zarabaye impamo indoto za Mester ni izahe ndafise indoto yo kubona impano yanje iri hanze kandi abantu bayakira ndibaza ko yari iyo ndoto yanje ako biramaze gushika ukisanga ahantu utari witeze ko wamaze gushikayo peut-être nk'ugiye nk'ahantu nko muri bar aravugiza imiziki itandukanye ukisanga bakavuza indirimbo yawe cyo ukisanga bakakuvuga nk'ahantu utaruzi biramaze gushika mugabo ahantu sinari ndahari ahantu sinari ndahari hari nari nkisohora irya tona hama hari umugenzi wanje yagiye ahantu icyo gihe bari baduze i Bugara aca asanga rero hari umujama ariko avuza irya tona ntanzi
rero acaguma avuga ati ngo ushaka guhura n'uyu mukobwa iki ibintu nk'ivyo rero umugenzi wanje acavuga ati ushaka guhura nawe ati kwa kundi usanga gufashije n'amatwi tinyumvira ibintu bariko baravuga ati hari umuntu ashaka kumuhura urumva aho sinari ndahari ndibaza ko ari ivyo amaze kumbwira abantu bakora cover n'izindi novuga ko ari n'intambamye bakunda guhura nazo kenshi sinzi ko hari ivyo bahura ariko je nta ntambamye nimwe turahurana kubera yuko en general wovuga yuko ibibagora n'ivyahe ni ibintu bishaka gusubiza inyuma mugabo bakabandanya ikintu cya mbere kigoye urabizi studio iragoye siko yaba studio yaba umuntu ashobora gufatira video udafise umuntu abigufashamo biragoye cyane ni ibyo novuga yuko bishobora kuba bigira uretse yuko nyene jewe shobora kuba nshima Imana ko bitaraba ako bamaze kumva abandi vyabaye ko beshi yego ako yumvise ayo makuru nkayo ntiguca intege ukavuga ati nanje ejo shaye ejo bizova bishikira nkuko nyine bishobora kunca intege kubera yuko mbona ko Imana ikimfise ko umugambi fise abantu bamfasha nta kintu na kimwe rero ushobora kunca intege uyu munsi bakubwiye ati usabe ikintu kimwe peut-être ugisaba abashefu ababoss abantu bagiye batandukanye Mr. Niki yosaba kubijanye na cover kubijanye na cover niyo carrière yo gukora amakava baze baritaho abantu genre bumva yuko bafise umuntu bashaka kubikora kubera biragoye nubwo dushobora kuba tubikora kandi hari ababishaka kandi bakumva yuko bakeneye iyo kumva ko boja muri studio gukora gusa badafise ubwo bubasha bwo kuvuga ngo baragiye ngo barakoze hagati y'abaririmbyi bagiye batandukanye ndavuga abaririmbyi batagira amakava usanga bafise ubucuti bugiye butandukanye ugasanga nka naka afitanye ubucuti na naka cyangwa ugasanga bose aho ubucuti bakano kabahuza abantu bakora amakava nubwo ubucuti mufitanye hagati yanyu uretse ko musanga muhuriye muri studio cyangwa ugasanga muhuriye ku ndirimbo imwe ugasanga mwehuye ku ndirimbo imwe nta muntu turahurira ku ndirimbo gusa kwa kundi nyene usanga muhuye hama mukamenyana mukiyumvirana ati tuzokore kano uvuze ikintu kijanye na cover n'ikijanye na featuring cha collaboration umenya muri cover siho bibereye kweko tutabona ibintu bijanye na collab mu cover ariko barabikora barabikora nuko gusa basi batabikora cyane ariko barabikora ariko ivyo bikunda kuba muri nk'ubu biyumviriye gukora irya ndirimbo iba ari featuring n'icyo usanga bakoze n'abari babiri bagafatanya nabo aho gufata indirimbo imwe dufate par exemple ya Estanish ni indirimbo yiwe wenyene ushironde ubundi muyikorana kenshi birakunda gushika ntazo ndabona sinzi ko biba mugabo ntazo ndabona ivyo kenshi bikunda kuba ku ndirimbo aba ari featuring hama uwo muntu akiyumvira ati wewe kufise iyo mpano yo kuririmba reka jewe nawe tuyikorane voilà ugaca muyikorana abantu bakora imiziki bafise objectif zitandukanye bamwe bafise objectif ngo indirimbo ishike kure abandi baronka agafaranga feedback igende neza abakora amakava objectif bari yahe par exemple nka wewe ngo baronka amafaranga nta muntu yanka amafaranga natwe ushobora gusanga natwe bwaruko ariko we target yawe ni yagira ukore cover kugira nkore cover jewe nkora cover kwanza cyambere co kubera mba numva yuko genre kubora kwerekana ya mpano yanje je ndivyo kuvuga ngo amafaranga ngo iki uretse ko navyo biba birimo muga ntago ari byo biba biri imbere cyane uyu munsi abaririmbyi barasohoye indirimbo hama bakaronka ama concert agiye akomeye cyane bakaja ku ma stage akomeye bagako n'abaririmbyi bagiye akomeye uribaze ko nko mu myaka iri imbere tuzobona abakora ama cover burira kuri stage bagiye kugira cover byonyene neza cyane nimba bitaraba weze ko byabiva ku kiganiro kubera ko ndibaza amakava atari co kinye n'indirimbo nyene yawe ushobora kuba wasohoye original ako mugihe bitarakunda niki yose aba nka Mr. muze muraduhamagara natwe ko mwishima natwe ubwo twabishobora ako ufise connection zingana gute nawe nategura ibiteramo kuko tugiye kuvuga ibintu bijanye n'ibiteramo kenshi usanga ama connection kenshi usanga ari nka naka zene na naka niko abaririmbyi bakunda kubivuga cyane ako we nka Mr. ufise umubano ungana gute hagati yawe na gutegura ibiteramo umubano ungana gute hagati yawe n'abaririmbyi bagiye batandukanye
bandi baza abo bantu bategura ibiteramo wewe oya ntimuzi nani ku baririmbyi basanzwe yego ku baririmbyi ku baririmbyi yego mugabo apana abantu bategura ibiteramo bashobora kubangira tuzanye mugabo atantuze nini yadufitani nkawe nka Mr navuga yuko abo bakubwiye aba Kerina bayizire bajya bose navuga yuko bavuga ko muririmba kumwe hagati yawe n'abajya bigema navuga yuko nibo bakoragaragara cyane muri industry yacu nuwahe umubano wanyu wifashe gute mubanye gute kesho bakunze kuvuga ngo abakobwa kesho umubano ngo bugoye hagati yawe n'abajya bandi bimeze gute tubanye neza ni n'abana be tubanye neza gose ako habuze iki tubone indirimbo ya Mr featuring Kerina Mr featuring Izile Mr featuring Moni ya Flair muzo bibona gendagaho biramaze kushika mu kicamo kayagirije na collaboration yanyu shobora kubangira novuga gute sinova ngo ndabatinya oya urabubaha ariko shobora ego kububaha vraiment ndabubaha nabo barabizi shobora gusa kuba ntaricara ngo ndabavugisha ndababwira ati none mubona gute ako habuze iki ubundi abigeme canke abarimvyi muri rusange en general iyo bicaye nta kindi bayaga umuziki wabo bayaga ukuntu bo collabora bayaga ibije n'umuziki gusa uyo mwicaranye muyaga iki ngenda cyabatinya kubavugisha iby'umuziki dushobora twicaye ego turavuga hariho bamwe muri bo dushobora kwicarana tukavugana ibintu by'umuziki dushobora no kwibaza ko byoba biri no mu nzira so Mr nihe channel navuga ko cyane niye cover navuga ko ufise nk'indoto ziwawe uvuga ati ji cover neza kuyikora indirimbo yanaka neza kuyikora ntegerezo kuyikora ako utarakora uyifise muri rêve ziwawe ko ntegereza gukora indirimbo wumva ati ji indirimbo yanjye cyane muga sindaronka ngano yikora nifuza kuyikora oya nta n'inyuko kubera iyi ndirimbo yose jewe ndayiyumviriye gusa mbangiye kuyikora ibijanye na studio birakorohera ufise ninda gufasha uri under management oya nta management ndimo mugabo menya gusa nibiriye indirimbo mba ndayikora tuvuze management wambaye agapira kanditse ko Umvukuri iyi nayo novuga yuko sinzi ko ari genge niko ari management by the way nakubwira ko mugabo kubera iki kwambara Umvukuri ukinyibwije ko utuvuga ibijanye na management kubera iki kwambara Umvukuri ba Umvukuri sinzi impamvu bakunda kuyimbaza ko cane Umvukuri niganye ne muzi kuba nambaye akagapira nakambaye kuko akari mu mpuzu ziwanje voilà nta bintu byinshi ni brand ni brand ndabizi kandi wayiguze ubizi ko ari brand kweki kuyigura ubizi ko nayiguze nibyo dushaka kutubwira wayirose gute kweki kuza wambaye agapira kanditse ko Umvukuri gengi ya LinoG narayiguze bon nakambaye nyene ko kugenda kubwira ati kari mu mpuzu zanje ntigeza ukambara nuko nobona agapira kanditse ku zina giwawe ndagafise ako nimba atari banga Mr afitanye ubucuti bungana gute na LinoG ba nta bucuti dufitanye bure ako ndacari handi nyene ako se gapira bagura mu boutique se gapira baja kugura mu isoko uko bisanzwe iyo ni brand uregera umuntu mukavugana akayiguha kandi ukagura kubera iki swat urafana iyo brand urafana iyo gang ndafana cyangwa se mufitaniye ubundi bucuti bwe butandukanye ati yewe na LinoG na team ya Umvukuri ubucuti bwabo bwifashe gute bwifashe neza gose mane nabana beza ndakunda Umvukuri gang ako yamaze gushika ukicana na LinoG yego muvyo mwavuganye matare banga n'ibiki ibijanye n'umuziki oya nta by'umuziki twigeze tuvugana ko twitege ko igikorwa kizoza hagati yawe na LinoG mu minsi iri imbere bavuga gute inshallah niko bavuga ariko tubyituka ba uretse ego kwera uretse ko nta bintu vraiment by'umuziki je nawe turigera tuvugana kubera ko nta bintu by'umuziki turigera tuvugana kwera ako bamwe n'abandi bakavuga ati twabonye amafoto meza ari kumwe na LinoG amavideo akagenda asirikira bari kumwe bamwe bagashaka kwibaza impamvu kubera ko LinoG usanga kenshi ari kumwe na Mr
mumaze kumbona kangahe turi mufite n'ubwahe abakurikirana amastati ya WhatsApp babivuga kumbuga bakunda kubivuga cyane ako nico shaka kumenya hagati yawe na LinoG apart y'umuziki habaye ubundi bucuti amavideo mwabonye amafoto mwabonye bon uretse ego ijye risho yari show ya LinoG twari hari mu Kirundo ajya amavideo mwabonye hari mu Kirundo yari show yiwe uwo musanje nagiye kuririmbayo bon baramamagara kuri stage ndaja kuririmbana na ayo mavideo niho bayabonye yabaye indirimbo imwe mwaririmbye imwe na LinoG mwaririmbye indirimbo yawe twaririmbye Inside wewe waririmbye verse yande kuko Inside irimo abantu bagera kuri batatu imwe LinoG irimo na with design naririmbye verse ya LinoG gatoya kwa LinoG okay oya tambuka uzonyekera nk'ibiri bangamuko ugiye utwamenyana kera uba waramariye akanoti nta mwanya wo kuguteta jewe mvugisha ingodo reka nana twa dusore turara dusaba amavideo erega kana gato gasize umusaza agaramye nagaje yakuntwenga kuja kuri stage kuririmba indirimbo atari yiwawe kuja kuri stage kuja gufasha umuririmbyi mutaririmbanye muri iyo ndirimbo abantu bari ngaho bavyifashe mu gute mbega nta butumwa rose bakubwiye ati oliye kuja kuri stage kuririmba indirimbo utaririmbyemo fumuyikora cover hari umuntu umwe yabimbari mugabo bona je ndashobora kuba naravyiyumviriye ariko sinayikoze ako iciyumviro kacariho n'ubu ntuzoshobora kuyikora oya ako wavuze ngo indirimbo ukunda kuririmba kenshi ngo nikora cover iyi ndirimbo nawe warenze uja kuri stage narayikoze kandi kenshi amavideo menshi mugabo bon sinzi impamvu ngira ntigize oya ntayo nakoze ko nshobora kuba nagiye kuyiharara cyane ego nayiharaye ari igisohoka mugabo nayo nakoze ako nimba atari banga nize ndirimbo mbese tagiye gukurikiza nka cover kubera iki ntokurikiza ziwanje byose birashoboka ako nakojeje cover bon sinzi ko ngira nkurikize cover sinzi ko ngira nkurikize iyi wanje tubirindira ariko mu mipango ya Mr we yifuza yuko yokurikiza indirimbo yiwe cyangwa yifuza yuko yokurikiza cover oya ndacari muri cover donc twitege yindi cover yego nimba atari banga ni indirimbo yawe iramaze gusohoka imaze irasohoka ariko vuba igira isohoke ni indirimbo yandi uzoyibona wow twitege indirimbo zobiryoshe cyane yego ako kenshi tumeye abakora amakava cover bayikora indirimbo yamaze gusohoka ko nawe utubwiye ko uzokora indirimbo itaragera no gusohoka no iyo ndirimbo yarasohotse iyo ndirimbo yarasohotse cover ni itarasohoka ako iri muri studio yego wow twitege kuzomeze neza cyane Mr twinjire muri navuye ko ni ibibazo bya challenge ndakubwiye abarinzi babiri uratora mwumwe uri ready uri ready yego D1 man in boy D1 DJ Fernando DJ Fernando be face on the floor be face on the floor be face on the floor Kirikou be face on the floor be face on the floor Double J be face on the floor Ara floor be face on the floor Dramati be face on the floor LinoG 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 Fabilove LinoG Estanish
Estanish. Estanish Isile. Estanish. Estanish Monia Fleur. Estanish. Estanish Kelina. Estanish. Estanish Natasha. Estanish. Estanish Kidum. Estanish. Estanish Vishulav. Estanish. Estanish Sadvi. Estanish. Wow. Chumvikana kukunda Estanish. Oh. Mu majambo makeya cyane. Ndakubwiye ati uvuge Estanish. Wamvuga gute? Description yiwe bimeze gute? Bakubwiye ati vuga Estanish. Umuzi gute? Man, Estanish ndamukunda man. Yandika fresh, ikintu cyambere gikunda ku nkuru wiwe. Ukuntu aririmba, ingene yandika. Yeah. Ukomeze nyene juste. Bamaze gushika Estanish mu kayaga, mu gahura. Duhuriye muri competition. Mwagize mwaciye hasi murayaga canke byabaye bya bindi nyene byo. Nivyo bindi nyene za competition tu. Hamwe muhura na Estanish akajambo kamwe mubwira. Kwarenze tu. Ararenze. Ya, ndumva ko ejo no mubarebe. Hamwe ubwiye ushaka kumusaba Estanish. Wo musaba iki umwanya tuvugana? Ico namusaba? Ko twakora n'indirimbo. Ndagufasha hagati y'amafaranga hamwe na collabo. Wotora iki kwa Estanish? Collab. Biramaze gushuka umenga wogera kumwegera Estanish umusabe collabo mugako ubwoba. Usanga wabihevye. Yego. Nta muntu wabibwiye ubwira guhanure cyane wavateka ngende uko nyene. Hariho umwana w'umugenzi wanje. Estanish ni tantine wiwe. Twari tunari kumwe muri iyo competition mwana. No baracana umugenzi wanje. Sinzi ukuntu nyene twabaye proche kubona. Niwe nawe ndabibwiye. Ikintu cyonshira gusa imbere ya tantine wawe. Namubwira tugakorana. Mesta ni kiye kintu kimunumva ko kimugora yari muri studio. Nana kimwe. Entre kwandika no kuririmba ni hari forte Mesta. Kuririmba. Biramaze gushukumva ko umenga wogera gusaba umuntu akwandikira indirimbo mukamubura. Nkamubura? Yeah. Bansinyaza ko no oya. Biramaze gushukandika indirimbo. Utayisora akaza umuntu akavuga ati je nuvume iyo ndirimbo nakugurira. Cyangwa kayingabira. Uretse ko umunsi ndayandika uwabimbye atari n'umuririmbyi ko biramaze gushika. Ako niyo muririmbyi akubwiye ko yayiguriye indirimbo. Nshobora kuba ata muntu ndayiririmbira. Nshobora kuba ari umuririmbyi. Muri industry yacu hari ibintu byinshi cyane. Fasha abaririmbyi bagera kuri 5 bari muri industry. Ndakubwiye ati tora mu umwe mukwana collab. Ndavuga B-Face on the floor. Ndavuga Araflo, ndavuga Dramati, LinoG na Kiriko. Wotorande. Uvuze ndande subiramo. B-Face on the floor, Dramati, Kiriko, LinoG. Kashako gatanu, Melanin boy. Jo mitemwo umwe twokorana. Yeah. B-Face, Kiriko, LinoG, Araflo, Melanin boy. Bamara abo bose rero. Okay. Ndashobora kuba no hitamo LinoG. Kubera iki LinoG? Kubera yuko nkunda ko aririmba nawe. Naguhaye challenge yo gutoramo abaririmbyi utoremo umwe. Ku muririmbyi novuga ko watoye ijyanyuma ni yabaye LinoG. Kuko utatoye utamugizi wa mbere. Kubera iki namugizi wa mbere? Jean namugizi wa mbere gute? Jean LinoG vati ko ari wa mbere muri ryo bose naguhaye. Amplisi wambaye n'agapira kiye. Ariko nawe naramvuze. LinoG ari mwe mubona nosaba yuko twokorana. Nuko gusa ndamwubaha sana. Uyu musi no kwanda mutinya. LinoG. Kama aje no ku stage.
man umuntu urazi ga musi kuntu kwanza niko ako ndi umusi uja kuri stage tubigatse gatoya umusi muduheje kuri stage byagenze gute bo yariko araririmba sinzi vraiment sinzi umuntu yazanye ico ciyumvira je nabonye baza bantora aho nari hama baranduga ya uretse gusa ko ndakutoye abari bahari ngaho aba fans abateguye no abari bari abo twari turi kumwe muri iyo show rero ico ciyumviro sinzi ahantu cavuye ya urakoze show iraheze muramanutse kuri stage magaje nsoco narandiriye yarimwe mu bantu baje kuno ntihajemo ikibazo kavuga ati kaje mbaza abantu bantoye impamvu bantoye mu bantu bose bari haje ya uretse gusa ko nari mfise aka message nigeze kuronka ati bambwira ngo hariho video nigeze gukora ndiko ndaririmba ijya inside nyene baca bambwira ati ntituzi impamvu dukunda ino video ariko team ya Umvukuri irakunda genre video yanje rero sinzi vyo muco cyumvira aho cavuye kugira baze kuntora ngo inguje kuririmba je nisanze gusa baje kuntora ati muri uwo mwanya mu muje bimeze gute wiyumvisemo gute bagutoye muje kuri stage hejuru kandi ryari rya mbere man byari birenze uretse nyine ko naragibwa mfise n'ubwoba kubera navuga ati kubera iki nyene ngiye kuririmba kubera iki sinari ndabizi ariko nyuma yo kuva kuri stage feedback yawe ku bantu bari ngaho ku baririmbyi bari ngaho bakubwiye gute nkivayo hari umuntu yambwiye ati kubera iki wari ufise ubwoba kandi yaguhisemwo ati nguze kuririmba man nategeza kugira ubwoba man nategeza kugira ubwoba ibaze nk'LinoG yemeye ko muhagarara kuri stage indirimbo yiwe muririmbana wumva Mr wakoze indirimbo ya Mbona Frère na LinoG ndibiryoshe cyane bamwe n'abandi bagiye bavuga ati aguye indirimbo umenga kya kibanza ca Mbona Frère cyo kujamo Mr feedback maze gukora iyo ndirimbo yabaye kubgawe ababikubwiye bakubwiye gute bambwiye ko yaba ari yiwanje ari kubiryoshe nyene nararose amanze meza kuri iyo ndirimbo ushobora no kubona arayironkeye ko ibintu byinshi voilà abantu benshi barakumenya jaje nakumenya kuri iyo ndirimbo nyene ndafata uyu mukobwa aririmba neza kabisa umva yuko afise kazoza aririmba neza afise ijwi ryiza ubona yuko shinda ndija kukura asanga ku mafoto wifata nk'umustar urazi kwivibinga bien no mu video nakubonye antuka sibi cyane mu mwanya dusigaranye bashaka kuducishiriza ko kuri iyo ndirimbo ya Mbona Frère na LinoG nagera mvuge ngo nayibagiye bashaka gufunga bande banyeneyo nacumubwiye let's go bigoye gutahura iyo mvuze ko wantwaye umutima bigoye gutahuza amaso yuko atazongera kurira byatangiye tutabyumva tugwa kenshi tukavyuka none ubu nitwebegera ko gukunda buri munsi yonjyamwe mbona wambaye izera umurutoke nkwambika impeta uri kurira cane unsezera mama you choose ever to be mine ivy'abandi babona nk'amakosa we ntiwigeze ubiha umwanya bahinduye amakarite none ubu ko iminsi igenda niko numva ngenda nahura y'amajambo wacu mbwira yamusozi nakorora ku bw'agahinda ubakororwa no gutwenga ihorere mwana wa mama ihorere ibyacu birasengeye ihorere mwana wa mama ihorere ibyacu birasengeye birasengeye ibyacu bihora bimeze neza nta n'umwe akigira ubwoba niyo dushwanye haba hari inzira yo kuvura urwo ruhande rurwaye ubona tugana
nifuza ngo bidutandukanye nje kure yawe. Oh yeah, tinyuka ntugire ubwoba, reka gutinya naho nzoja. Oh, kubaho utari sindabibona, numva iruhande n'umunota. Wow. Uririmba neza Mr. Urakoze. Iyo bakubwiye yuko amakava uririmba neza gusoma indirimbo zawe. Mushobora kuba mutarumva indirimbo ziwanje. Reka mbanze ndabahe iyiwanje. Yeah, nivyo nagomashike ko nanje. Kuko amurashaka kuvuga ati uririmba neza indirimbo z'abandi gusoma iziwawe. Mugabo ugasanga ko atarumva indirimbo yiwawe. Ku ndirimbo yiwawe bashaka kuduha gatoya. Ku ndirimbo yiwanje. Yeah, uyandikiye. Indirimbo imwe yiwanje niyandikiye. Yeah. I'm in love and I made that kuva mpuye n'uwanje. Sinari nzi ko one day nzobona uwo duhanye. Atuma nama nishimye mu mutima nk'amamimba we. Sinari nzi ko gukunda hari aho biryoha. Twarahuye ndibagira kahise kabi. Warankunze n'umutima wanje urakira. T'aimons bébé, t'aimons c'est l'homme, j'en suis fière. Nabo mayandi mahitamo ni wowe n'utul, 'cause you're my choice forever, my choice forever, you're my choice forever, my choice forever. Wow. Ubu nawe yaryoshe. Aba indirimbo uririmba amakava, aba indirimbo ziwawe zose urumva ko indirimbo kabisa ziryoshe cyane, indirimbo zanditse ariko kuri Mr. Hamwe hoza uwundi muntu agakora challenge agakora cover y'indirimbo yiwawe. Wovyakira gute? Nuzakira neza kubera nta kintu na kimwe nokora kubera yuko nanje izo nkora nta kintu kibi bankorera. Donc no yakira. Yeah, tugana ku musozo niki usaba ko dukurikirana? Nabasaba kumfollowinga, kunkurikirana, hama mukitegura ibiri imbere. Yo. Ico wobwira muri ivyo akakuraba umwe tuvugana. Akajambo kamwe gusa. Ubwira bari ya muri ivyo rero wese akaturaba. Umuririmbyi no genre ariko arankurikirana. Nawe wenda gusaba kunkurikirana. Kwa nawe uramukurikirana. Kwa nanje n'ukuri ndabakurikirana. Urumva ibyanyu ndabishana kuri ntako ntagira nanje ndabishikana kuri. Ko nanje rero mushikana kuri. Uyu kanyereka tere muri bwo nanje nkaraba ko ndayishobora. Uyu musi tuvugana hariho umwana kwa gukurikirana. Hariho umuntu akiri muto ariko gukurikirana ashaka kuba nka Mr. Ashaka gukora cover, ashaka kuririmba. Akajambo kamwe gusoma ubwira naka nk'impanuro. Impanuro rero nomuha. Sishaka yuko uba Mr. Shaka yuko uba wewe nyene. Izere impano yawe, wizere ikikurimwo, hama bizogenda neza. Unasenge n'Imana. Wow. Mr. abamushaka imbuga akoresha nizahe, nimero mutora ko nizahe, kuko twese bakeneye gufasha. Hamwe nabakeneye no gufasha. Akafata ije umuntu yangyoheye, umuntu mesuku afise talent, ndumva ko twokorana. Ushaka ko mukorana ibikorwa bitandukanye, Mr. bamutora gute? Adresse kwiya Mr. ni yahe? IG yanje nitwa Mr. YouTube Mr. Genre imbuga zose ni Mr. Yeah. Tushimye cyane Mr. Murakoze nanje ndabashimiye. Wakoze kudutera iteka ukaza muri Solution Corner. Murakoze kunera iteka ryo kumpamagara. Nize ko nawe hanyuma tuguhamagara zose. Zobanguka. Merci beaucoup. Yeah, turi kumwe no bita Mr. Merveille, igana kimeze neza cyane. Antuka mwagiye abo turi kumwe, iyi ni Solution Corner. Je banyita Calvin, dusubire ku wundi munsi ukurikira. Kugana gikurikira, hasta la vista. Ciao.